Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka k'azina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye muba mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane ari kuvugwa muri CNDD FDD, aho tuza kugaruka ku wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi, aho tuza kubona inyinyurana rikomeye cane riri muri CNDD FDD, tukaza no kubereka ibimenyetso byerekana ko Bunyoni umwanya uwo ari wose ashobora gufungurwa nk'uko yabisabye, kuko amakuru adushikira aturuka muri CNDD FDD aremeza ko ibintu bitoroshe na gatoya, kandi akemeza ko abagumyabanga nka bose bamaze gutakariza icyizere Perezida Evariste Ndayishimiye. Hakaba ari n'akarwi k'abasoda ndetse karimwo n'umujenerali kifuza gukura ku butegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye kubera ukuntu ataba yanze igihugu c'u Burundi, ndetse benshi bakanemeza ko iyi ntambara iri kubera mu burasirazuba ndetse no mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Kongo igiye gufata Uburundi kubera amakosa akomeye cane Ndayishimiye yakoze mu minsi iheze, aho yahisemo kohereza ingabo z'u Burundi gufatanya na FDLR ndetse n'ingabo za Kongo mu kurwanya M23, ndetse bikaba byaragaragaye ko Perezida Evariste Ndayishimiye na mugenzi we wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi ikibaraje inshinga ari politike y'amacakubiri. Ibi byose bikaba byarakuruye icuka cibi yaba mu karere, ariko bigeze mu Burundi badasanzwe bakunda Perezida Evariste Ndayishimiye birushaho. Uyu munsi amakuru adushikira hakaba hari akarwi kari gutegura kwikuraho Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko kabona neza ko ababangamiye, kandi kakabona neza ko igihe ibintu bitahinduka rwose uko bimeze uko igihugu c'u Burundi gishobora kwisanga mu manga ikomeye cane. Ni byinshi twabateguriye, aho tuza kwibanda ku inyunyurana ndetse n'ihangana rikomeye muri CNDD FDD, tukaza no kubereka byinshi bishobora guteza ikibazo ubutegetsi bwa Neva. Byose nyine mukaba mugiye kubikurikira kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, umuyoboro udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ubaye utarabyonda kuri sabone, akariko ryo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Generali Arengiyome Bunyoni arasaba gupfungurwa hakiri kare kuko amagara yiwe atifashe neza. Generali Bunyoni yaraye asabye ko urubanza rwe rusubirwamo, anasaba kurekurwa by'agateganyo kubera amagara yiwe abangamiwe. Ejo haheze ku igenekerezo rya 14 ukwezi kwa kabiri 2025, Generali Arengiyome Bunyoni na bagenzi we bararengutse mu gisata c'agasamburamanza muri sentare Ntahinyuzwa. Urubanza rwabereye mu ibohero rikuru rya Gitega. Umukuru w'intahe yari Gamiliyeri Nkurunziza arongoye sentare Ntahinyuzwa. Nk'uko byama bigenda, amabarabara yose aja ku ibohero rya Gitega riyugawe. Abitabye urubanza babanza gusakwa ku buryo ata kintu bijirana, na cane cane icofata amasanamu canke amajwi. Generali Bunyoni yabanje gusaba ko yorekurwa by'agateganyo kubera amagara amerewe nabi. Bunyoni avuga ko afise diabete type 2 igeze kure ku buryo imiti ataco ikimufasha kinini. Avuga ko abayeho yugaranywe ku buryo asohoka iminota 30 gusa kabiri mu ndwi. Bunyoni aranatinya ko azohava agwa muri iryo bohero ahitanywe n'uwo munyororo utagiramwo umuntu.
parike yo yishyura ko Bunyoni afashwe neza kandi ko abonana n'umuganga igihe cyose bikenewe. Kuri ico gisabo ca Generali Bunyoni, sentare yamubwiye ko izomwishura mu masaha 48. Ku bijanye n'ibyo yagirizwa, Generali Bunyoni yasabye ko urubanza yaciriwe rusubirwamo rugasubira kumvirizwa gushasha kubera rutisunze amategeko. Nk'uko twabibabwiye ejo muri gasamburamanza, ntihaburanwa ibyaha umuntu yakoze, ahubwo herekanwa ingene amategeko yahonyowe. Hamwe sentare yasambura urwo rubanza, Generali Bunyoni yaca asubira kuburana ku rugero yaburanyemwo mw'iyunguruzo maze bakamuha abacamanza bashasha. Kuri ico gisabo sentare yishuye ko izoba yafashe ingingo mu minsi 60. Uko byagenze kuri Bunyoni niko byari bimeze no kuri bagenzi we nka Colonel Destino Uwamahoro na Colonel Samuel Destino. Uko byagenze kuri Bunyoni niko byari bimeze kuri bagenzi we nka Colonel Desire Uwamahoro na Colonel Samuel Destino bapfumukeko. Amarwi adusumira Colonel Desire Uwamahoro yarasaswe acinjira, bamusangana karite simu shasha ya Rumiteri yari inyegeje muri Bibiliya. Hari abibaza ko ari karite simu yari azaniye Bunyoni. Ubu rero Generali Bunyoni ararindiriye inyishu za sentare ntinyuzwa ku bisabo byiwe, ndetse amakuru adusumira akemeza ko ibintu bitoroshe na gatoya muri CNDD-FDD kubera inyinyurana ririmo nihangana, ashobora no gupfungurwa umwanya n'umwanya. Ubundi muri CNDD-FDD izi njyane zaturutse he, bishingiye kuki, ibiriko biraba uno munsi byahereye he ndetse biragana hehe? Kuba bikurikiranira hafi bamenya ibiriko biraba ndetse naho ibintu bigeze. Wavuze ko ibihe biha ibindi ntiyabeshe, umuntu yisunze ibiriko biraba mu mugambwe CNDD-FDD uyu munsi akavuga ko hariho iyo intambara idasanzwe y'injana muntu, ntiyoba yibeshe. Tubanze dusabize amaso inyuma twibuke agahitiye ku ntwaro ya Petero Nkurunziza, aho twabonye abari mu mbonerakure bari barahawe ububasha burengeye inzego nka zose, zaba iz'ubutungane, izijejwe intwaro n'iz'umutekano, bakaba bubaha umukuru w'igihugu gusa. Twarabonye kenshi izo mbonerakure zikubagura abajejwe umutekano, zikabaka ibikoresho by'akazi. Ahandi naho abajejwe ubutungane ntibubahuke kwakira urubanza rurimwo imbonerakure. Icabagiwe co kwari ukwinjira ibohero ku byaha bagirizwa. Muri make bari barigize utumana duto mu gihugu, bahawe impigi na sebuja wabo Nkurunziza. Mu mbyino zari ziharawe mu gihugu zaririmbwa nizo nsoresore, harimwo izacyoza General Godefroid Niyombare, zigatyoza abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Nkurunziza, zigacyoza igihugu cy'u Rwanda n'Ububirigi, bakaririmba ko bazofata ku ngufu abakenyezi batari muri CNDD-FDD bakabatera inda bakibaruka imbonerakure, bagashingira intahe ko Nkurunziza azova ku butegetsi ari uko Yesu agarutse, n'ibindi biteye isoni abarundi batazokwibagira. Amakuru avuga ko mu mugambwe CNDD-FDD Nkurunziza yari yarahaye iteka n'icubahiro imbonerakure n'abagumyabanga bamuyoboka gusumba abo basangiye urugamba. Nkurunziza yari yarabatije izo mbonerakure n'abagumyabanga bamuyoboka cane ko aribo igihugu cavunye kurusha abaciye ku rugamba rwa demokarasi. Tubibutse ko abagumyabanga n'izo mbonerakure biyita ko begukira Nkurunziza kubera ari we yabakiriye bavuye mu yindi migambwe, inyuma yaho muri CNDD habereye igihuhusi kivuye ku ikoraniro ry'Ingozi ryo mu mwaka wa 2007 ryasenyeye inzego z'umugambwe CNDD-FDD zari zatorewe igitega muri 2004. Nkurunziza agaca yiha gutwara igihugu n'umugambwe abicishije muco yise inama nkuru y'inararibonye. Benshi muri abo Nkurunziza yabakuye muri za FNL, Rwasa, CNDD, Nyangoma, Kaze, FDD n'ahandi. Cane cane abo muri FNL nibo Nkurunziza yaciye akoresha mu guha bene wabo basigaye muri FNL muri wa mugambi Safisha. Ku bwa Nkurunziza abo nyine yinjiye mu mugambwe inyuma yari rirya koraniro
ry'Ingozi nibo yafata ko ari bo banyamugambwe b'ukuri kuko abandi bari basanzwemo yabagiriza ko bakiyoboka inzego z'umugambwe za kera arizo za Hussein Rajab. Nico gituma benshi yaciye abegeza kure. Abo nyine Nkurunziza yinjije mu mugambwe nibo yaciye abungana abunganiriza amakuru y'abakahise ku rugamba y'ibinyoma kuko bo bazi iby'urugamba rwa CNDD-FDD uko byagenze. Aca abereka ko bakwiye kwiganzira umugambwe kugira abo bahasanze ntibabarushe ijunja, we aca akora igikorwa co kubakingira. Ico gihe niho hatsimbatara ukudahana mu gihugu ko umunyamugambwe adakomwakomwa naho yoba yasheshe amaraso y'umuntu. Abo bayoboke ba Nkurunziza niwe yaciye aha ibisata hafi ya byose bizanamwo amafaranga menshi. Ikitibagiwe co ni ukubasabira imitahe y'amamiliyaridi mu mabanki, gutsindira amasoko azomara ikiringo kirekire, guhabwa impusha zo kwinjiza ibidandazwa bitarishe amakori n'ubundi burusho butandukanye. Iyo nta murundi atabizi ko washaka kuronka akazi byamusaba kwinjira mu mugambwe CNDD gusa, agaca azana amacakubiri menshi yo kuja imbere mu makarashishi, ibikorwa rusangi n'ahandi hose hahurira abategetsi. Bakubonye ko ufise umwete mu gushishikiriza ubwo nyine waba uronse akazi keza mu minsi mike ukaba wabaye umutegetsi wo hejuru. Kubwo ayo makuru ngo abaciye ku rugamba ishavu ryaguma riniga kubona hari abariko barahabwa iteka mu mugambwe kurusha abawuganiye. Ariko muri systeme y'abarugwanye cane abo muri Club de Démocratie baguma bahoyahoya bagenzi babo ngo bagabanye ishavu kuko hari umunsi ibintu bizohinduka bakisubiza ijambo n'iteka bahoranye. Mu mugambwe bari mw'ijoro rya muntu urindi. Inyuma y'urupfu rwa Nkurunziza abahoze bamuyoboka baciye bibatiza ko ari abo mw'iragi rya Sogo Nkurunziza. Bwari ubutumwa bashaka guha abandi ko atakizohinduka mu byo bari barahawe na Nkurunziza, haba mu bibanza, mu matungo no mu byubahiro. Bakaba bashaka kuvuga ko iyo bafise byose ari byo barazwe na Nkurunziza atanumwe ashobora kubibaka. Nk'uko amakuru abivuga ngo abo mw'iragi rya Nkurunziza bari bibwira ko Ndayishimiye azoguma abafata nk'uko sebuja yabafata kuko yari yahawe izina rya Samuragwa. Inkuru batamenye ni uko iryo zina rya Samuragwa ryari ryateguriwe Nyabenda Pascal kuko ariwe Nkurunziza yari yarateguye ko azomusubirira nk'umuntu atajunja afise, gutyo akazomworohera gukoresha k'ibyo yahora akora. Izina rya Ndayishimiye Nkurunziza yaryemejwe ku ngufu kuko yari ingingo ikomeye yafashwe na systeme y'abaciye ku rugamba. Ubutumwa bwa Ndayishimiye ahakana ko atari Samuragwa wa Nkurunziza yashaka gukurira inkoni ku gishitsi abo mw'iragi rya Nkurunziza ko ibyo bahora bigira bigiye guhinduka ku ntwaro yiwe, haba mu nzego z'igihugu canke mu mugambwe. Inkuru dufise ivuga ko Ndayishimiye yaciye atangura ingendo yo gutuka agagotsa abategetsi bari mu nzego z'igihugu bava mu mugambwe CNDD ko ari abasuma, abandi ari ibinebwe, abandi bo bicaye mu bibanza badakwiye kuba barimwo. Benshi bazira ko ari abo mw'iragi. Ntibyatevye Ndayishimiye yaciye atanguza isekeza ryo kubafunga, utsitaye no ku katsi akaba yinjiye ibohero nubwo yamarayo akanya gato. Inkuru zivuga ko kutari ukubapfunga kugira bahanirwe ibyo bonone, ahubwo kwari ukubashiramwo ubwoba kugira wa mugara bahora babyura igihe ca Nkurunziza ntibaze basubire no kubirota. Mu mugambwe haciye hatangura gufatwa ingingo zo guhindura inzego n'amategeko mu makoraniro y'umugambwe yagiye arakurikirana. Abo mw'iragi basubirizwa abahoze ku rugamba canke abagumyabanga ba kera. Hafatwa ingingo ko indirimbo zahora zikoreshwa mu gutyoza abo bita abakeba zihagarikwa burundu. Ku ruririmbo rwa Cyoza Niyombare amakuru avuga ko ibihangange by'abarugwanye byabwiye abo mw'iragi rya Nkurunziza ko atantumwe muri bo azonganya agaciro n'iteka na Niyombare, ko rero uwozosubira kumushicisha mu kanwa ko yahemutse azibonerako.
kuva ubwo haba mu mugambwe canke mu bibanza bivuguzwamwo indirimbo uwihenze akavuza urwo ruririmbo ntamenya abamufashe iyo bavuye. Sibyo gusa, za mvugo ngo shirira kangaza zirye zose, kumesa, gusongoka, kwambika umuntu berita ruje, kumuca umutwe n'ibindi nk'ibyo ubu byabaye ikizira mu mugambwe. Ku ruhande rw'abarwizatunga n'abandi banyamafaranga bakorera mu gisata c'ubudandaji, amakuru avuga ko leta Ndayishimiye ifatikanije na systeme y'abarugwanye baciye baha ububasha ikigo Obare kugira kibyure amadosiye yose y'abadandaza baba bari barahawe impusha zo kwinjiza ibidandazwa mu gihugu bitarishe amakori, baca babirihisha ibirarane byose kandi icarimwe. Amakuru avuga ko abari muri systeme y'abarugwanye bamye bafise aho baza barandika abagwizatunga n'abanyamitahe bahabwa impusha canke amasoko na Nkurunziza bidaciye mu mategeko, bakaba bari barindiriye iki gihe cabo. Inkuru zivuga ko burya mu gihugu hafi ibice 90% by'ibisata by'ubutunzi byari mu minwe y'abari mw'iragi rya Nkurunziza, haba mu bisata byo kuguruza abantu, haba mu ivunjwa ry'amafaranga mvamakungu, haba mu rudandazwa, haba mu by'igitoro n'ahandi henshi utari mu mugambwe CFD ntiwamara kabiri batakwagirije kuba umwansi w'igihugu kugira bagutuze. Amakuru dufise avuga ko hoba hariko haraba ukwihora kwabo muri systeme y'abarugwanye bihora abo biyita abo mw'iragi rya Nkurunziza mu kubahombya biciye mu kubatoza amakori y'umurengera no kubafatira ingingo zibabuza guhema. Biranugwanugwa ko hoba hari abagwizatunga boba bamaze guhunga igihugu bakaja gukorera mu bihugu byo mu karere ka Afurika y'ubuseruko. Izo nkuru zivuga ko umukenyuro wo gutoteza abagumyabanga biyita aba Nkurunziza byatanguye bagirizwa n'abarugwanye ko bahora babagaya igihe Nkurunziza yari akiriho. Abarugwanye hagize ico basaba umudandaza canke umugwizatunga runaka yaca babwira ko ibyo yari kubaha yabihaye Mutama Nkurunziza. Ngo uwo mukenyuro wo kuvuga ko byose babihaye Nkurunziza wigishijwe abahawe ubwo burusho bakuramwo amafaranga menshi kugira ntihagire uzoza kubagora abasaba kumupfumbatishwa. Ikibagiwe co ni umugambwe abo kwa Nkurunziza uwo munsi nta jambo bagifise, ntawurekuriwe kugira ico abaza, ntawugifata ingingo iyo ari yo yose kiretse uvuye ku rwego rw'igihugu. Hari amakuru ariko avuga ko haguma hahindagurika amategeko mu mugambwe ntihagire umenya iyo azanana. Biravugwa ko intonde z'abashingamateka zishobora guhindurwa umwanya uwo ari wo wose bikozwe n'uburongozi bukuru bw'umugambwe. Uko kubura amahemero kw'abari mu mugambwe CFD nk'abari mw'itanura ry'umuriro byatuma hari abagumyabanga benshi bategura kuzotora uwundi mugambwe, abandi nabo bakaba bamaze kugabisha ko batazokwitaba amatora nk'uko bari banse kwiyandikisha. Nubwo iryo shavu n'agahinda ryabo mw'iragi biboneka gushika aho bipfuza ko umugambwe utsindwa kugira bube ubutumwa ku ndongozi zabo, bari bagiye ko kuva muri 2010 Nkurunziza atigeze ategura amatora meza ngo haharugwe amajwi ya nyayo. Bisigura ko naho abo mw'iragi batoja gutora canke bagatora uwundi mugambwe, CNDD ntiyotsindwa kuko amajwi yawo atangwa na Seni. Ntuhabwa amajwi waronkeye mw'isandugu, ahubwo uhabwa ay'ibihangange bishaka. Nta ntambara ibura abagwa mu mporero. Bivuye kuri iryo nyinyurana riri hagati ya systeme y'abarugwanye n'abo kwa Nkurunziza, ingaruka mbi zahavuye zishikira n'abandi barundi bari mu yindi migambwe. Ego niko umunsi abatavuga rumwe na CFD baravuga ko ari agahengwe ku bijanye n'umutekano n'agatotezo, sico kimwe n'uko byari bimeze igihe ca Nkurunziza. Uretse ko ubutunzi bwaciye buhungabana bivuye kuri iyo ntambara y'ibanga iri mu mugambwe, ariko umunsi utwo baronse baturya batekanye, mu gihe ku ntwaro ya Nkurunziza hari igihe wakinjika bakagutwara utabiriye. Nubwo akaziri
katamenyerwa. Hariho abashima ko byari bikenewe ko ubwo buzima buzimbye abo bahora biyita abanyamugambwe rutura ba CNDD-FDD nabo babucamwo bakabanza bagahonja ibyo bahora bipfuriza abandi. Abarundi batari muri CNDD bahora basemerera ko ibintu byifashe nabi mu gihugu, abo kwa Nkurunziza bagaca babiruka ko ngo ni abansi b'igihugu kuko bo bari batonye kandi bakingiwe baronka amafaranga atabavunye. Ariko kubera uyu munsi nabo bariko baravuza induru akamo karagera kure. Hasigaye kumenya ikiringo iyo systeme y'abarwanye yategekanije ibyo bihano yashizemwo abo mwiragi kizomara kugira turabe ko abarundi muri rusange twotezurirwa kuko ubu turasangiye ingorane. Inkuru y'ibanga twabuye ahantu hakomeye ivuga ko uwo mukenyuro wo kwihora abo kwa Nkurunziza bikozwe na systeme y'abarugwanye woba urimwo ukuboko kwa Hussein Rajab, ikaba imwe mu mvo zatumye adasubira kuvuga canke kuza mu gihugu kugira ntibice biboneka ko ari we ariko arihora abo mwiragi abahora urwanko yari afitaniye na Nkurunziza kumwe ku mwana w'imbeba azira urwanko rwa nyina. Nico gituma biriko bikorwa n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye byiterwa ko bari we n'uwaba ndetse byitirwa ko ari we ubikora. Bivuga ko benshi bariko bazira ko batyojeje izina rya Rajabu mu gushimisha Nkurunziza kuko bibwira ko azokwamaho kugira abakingire. Ku bazi Rajabu haba mu baryango canke abo bagendanye ku rugamba bavuga ko iyo mugiraniye ikibazo bipfuma bitwara igihe kirekire ariko umunsi umwe urishura ibyo wakoze haba ku mugaragaro canke mwibanga. Ngo abandi barundi bariko baragwa mu mporero y'iryo nyinyurana muri systeme babyise ko ari abariko gwa mu mporero, ariko ngo abo barundi babondanya kwihangana igihano cahawe abo mwiragi gisigaje umwanya muto. Ibi byose bikaza bishimangira ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi uyu munsi kuko n'uwaruhagarariye abavuga ko bari mwiragi ry'Umisi Petero Nkurunziza ariwe Reveriyano Ndikuriyo ubu yabaye ikijuju ntakibasha kumenya umuciye ku ruhande ndetse n'uwo muri iruhande. Ubu tuvugana ararembye cane kandi ubwenge bwaratakaye bwavuye ku murongo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.